Mbo novuga cyane uwo nza guhimbaza no munsi w'amavuko wanje ko ibya Saint Valentin byo twavutse tubyumva. Saint Valentin ngo twatutse tubyumva kuri wowe. Mbo je nibaza ko ari amakosa cyambere ubukiri sinzi ngo usafise nk'agakope kopine bagihendana. None Saint Valentin n'umunsi wagenewe abantu bari muri couple bakundana canke abantu nyene hageze ko bashingurwa none umva nibaza aravyumva wenyene yo ahanye duhejeje aha teza ko ntwara ahantu rero amekado yaneguri cyane clip tugiye kubaha mbo hari filme shasha igomba itangure gusohoka ni byinshi cyane ko turakora gose kugira tubandanye tunezereza abafana bacu. Mbo Arvin icambere ari mu ihuriro TV. Arvin higeze ava mu ihuriro TV gusa yarasabye agapoze gato kubera hari ibintu yari karatunganya kuko nawe uraza channel ziwe hari arafise ama projet yiwe. Mbo baratubwiye ati jewe nukuri aha ni muhira ni nagaruka nimuze mu migihano cangi ikibi. Bakunzi ba Mijo Talent TV ndabaramukije bwa kena mwire bivanye naho muherereye hose ku bakunzi ba Mijo Talent TV kuri micro murambona kandi murabona no turi kumwe uyu munsi tubafitiye amakuru kandi uyu munsi mwibuka ko ari umunsi wa Saint Valentin. Uyu munsi rero kuri Mijo Talent TV twifuje kugendera umustar akomeye cyane umustar muzi mu mafilme menshi kandi atwenza cyane. Uyu munsi rero kuri micro ya Mijo Talent TV twaje kuraba umustar ari mu myiteguro namwe murabibona. Reka aja kutubwira imyiteguro arimwo na cyane cyane atwibwira kuri Mijo Talent TV. Hello. Hello. Bite? Salam. Uraberewe? Merci. Cyane kandi. Thank you. None wabigenjeje gute ko umuntu umenga makeup irarenze? Mbo nagiye nyene baransiga makeup. Musi wayikoreye he? Inde? Makeup. Nayikoreye n'umuntu yitwa Shali TV. Akorera mu Kamenge kuri 11. Okay, vraiment yakugiriye bien. Merci. Uraberewe cyane. Thank you. So ku bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kubona umustar turi kumwe n'umustar ntavuze izina ariko araja kwivuga babwire urinde wewe. Mbo ni Jojo akina mu ihuriro TV nkaba ndumukinya w'amareresi. Jojo uraberewe cyane. Tutibagiwe ko uyu munsi ari kuri Mijo Talent TV. Uyu munsi ni umunsi wa Saint Valentin. Jojo ndibaza bagirishije makeup kuri Saint Valentin cyane. Mbo ni ibintu ni nka byose parce que no musi kandi n'umunsi mukuru wanje no musi w'amavuko wanje. Uyu munsi bihuriranye n'amavuko yiwe anniversaire. Uyu munsi uraduha cyane. Ego muranwa mujye. None imyiteguro uyigejeje he? Mbo akakanya shitse ndibaza urayibona ko ndi mu myiteguro. Ngomba nje koga nambare. Uyu munsi barakata keke asha uyu munsi nibija koroha bo none Jojo uyu munsi wahuriranye n'amavuko yawe ni minsi ibiri mikuru itandukanye iyi minsi uje guhimbaza cyane nuhe? Mbo novuga cyane uwo nza guhimbaza no munsi w'amavuko wanje ko ibya Saint Valentin byo twavutse tubyumva. Saint Valentin ngo twatutse tubyumva kuri wowe Jojo Saint Valentin wewe bo Saint Valentin benshi barayitiranya kuri wowe Saint Valentin ikwiye kugira abandi. Bo Saint Valentin ikwiye kugira abantu bari muri fiançailles bari mu kubaka natwe bwe twubatse abandi nani babiduhebere. Kuziba Mijo Talent TV mumaze kuvyumva hari abantu benshi bakiri bato abajene ugasanga umwana wa 6e ngo Saint Valentin. Mbo je nibaza ko ari amakosa cyambere ubukiri sinzi ngo usafise nk'agakope kopine bagihendana. None Saint Valentin n'umunsi wagenewe abantu bari muri couple bakundana canke abantu nyene hageze ko bashingurwa none umva no kwihenda nyene. Yego watubwiye ngo uyu munsi wewe ni uja uhimbaza umunsi w'amavuko yawe ariko umunsi mukuru w'amavuko yawe kandi watubwiye ko Saint Valentin ije guhimbaza bari muri fiançailles nabubatse no munsi sheri wawe none akugumiza hanyene ngo twabagize ya ndibaza arabyumva wenyene yo ahanye duhejeje aha teza ko ntwara ahantu rero amekado yaneguri. Uyu munsi nibija koroha ntibyoroha kabisa harasha. Yego kabisa. Bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kumva yatubwiye ngo harasha so reka twigarukire ku mwuga wawe ndetse mu bintu by'amafilme yawe ikintu gishasha muko muradutegurira niki?
Mbo two tubategura ibintu byinshi, hari indirimbo nshasha igiye gusohoka vuba cyane, clip tugiye kubaha. Mbo hari filme nshasha igomba itangure gusohoka, ni byinshi cyane two turakora gose kugira tubandanye tunezereza abafana bacu. Ego Jojo, hari umuntu tutaherutse kuza turabona mu mafilme yanyu, hari filme muko murasohora umuntu bitwa Alvin, ariko muri iyi minsi tumaze iminsi tumubona, so kugira ngo mushire muri filme mwabonye ko ari ikintu nyabakiyo babazaniye kugira ngo filme yanyu no munsi ayibonekemo nikiki? Mbo Alvin icyambere ari mu Ihuriro TV. Alvin higeze ava mu Ihuriro TV, gusa yarasabye agapoze gato kubera hari ibintu yari karatunganya, kuko nawe uraza channel ziwe, hari arafite ama projet yiwe. Mbo baratubwiye ati jewe nukuri aha ni muhira ninagaruka nimuze mu migihano cyangwa iki, birumvikana kuko twese icyo two turarondera nuko n'ubugari bazi n'ubufu two turarondera. Niyo mpamvu rero mu gihe yagarutse nibisanzwe kuko ntiyigeze ava muri team. Nk'abakunzi bakunze kubakurikirana cyane ku mafilme yanyu, bahora bibaza ati mbe none ko tutamubona ubu yagarutse ikintu gishasha yababazaniye, niyo mpamvu nshimye kubikubaza ko naje. Bakunzi ba Alvin ndibaza murabizi ba cocaine, twe tumenye tumwita cocaine. Cocaine musanzwe muzi n'umuntu atwenza vraiment, kandi n'umuntu yama bikora neza, yabaryamye yabavyutse abikora neza vraiment, je ndamufana vraiment. So reka tugushimire, urabona uduhaye akanya uri kuritegurira ibintu byinshi, mugabo nizire ko tugumana n'irya kiye kwikata turi kumwe. Bakunzi ba Mijo Talent TV ndabyizeye ko tujya kuba turi kumwe, katugushimire cyane. Merci beaucoup, ndabashimiye cyane. Bakunzi ba Mijo Talent TV mwabibonye twari kumwe n'umustar akomeye ariko aritegura, niyo mpamvu tumusabye akanya gatoya, ariko turi kumwe urabona ko nuba dutaye turahejeje. Katubasezere tubabwira ngo cyane cyane mudukurikirane kuri Mijo Talent TV, tubazane bishasha, murazi ko ataco twayobewe. Reka tubabwire ngo bye, turasubira.